igice cya 30. Itanguriro igice cya 30. Ku murongo wa 4. Amuha Biruha inshoreke yiwe, nuko Yakobo aramurarira. Biruha asaminda avyarana na Yakobo umuhungu. Rakeli aravuga ati Imana inciriye urubanza ndatsinda, kandi yumvise ijwi ryanje impa umuhungu, cyo cyatumye amwita Dani. Amen. Rakeli asenga Imana, yinginga Imana kugira ngo imuhe umwana. Hanyuma uwo munsi ngo ategera Yakobo, aramubwira ngo ngiyo inshoreke yanje Biruha, mwakire muraharane amvyarira umuhungu. Ngo avyara umwana. Hanyuma Rakeli amaze kumuronga umwana yitwa Dani, Rakeli aravuga ngo noneho Imana inciriye urubanza. Haleluya. Yumvise ijwi ryanje impa umuhungu. Imana yumvise ijwi ryawe, yumvise isengesho ryawe, ngo none inciriye urubanza. Muri mwebwe abantu bakeneye ko Imana ibacira urubanza. Imana ibaciriye urubanza. Haleluya. Ushize twumvise amakuru ya Salomo ingene yacira urubanza abagore babiri. Yacira urubanza abagore babiri, bari muzanira urubanza rugoye. Niba hari urubanza rugoye rukomeye ubona ko rugoye, woshira abajije rukabagora, ruzanira Imana. Kabuzi ko hari umuntu akugoye, akunaniye, akunanije, muzanira Imana. Muri iki gitondo irashaka kugucira urwo rubanza. Shaka gucira urwo rubanza, kandi aza gucira urubanza wiza insinzi iratahi wawe. Urabizi hari umuntu aja kuburana mugaba akaburana afite amakesi ndatsinda, ndatsindwa. Haleluya. Nubwo wowe urimo kuvuza amakeko ko ntazi kuburana, abantu batazi kuburana, mu buje unjanye unje kuburana. Kuburana no buraniye, nuvuge kuburana aza kujindira mu camanza rimwe aho nyene nari nkiri muto, nari nkiri umwana afise imyaka 10 n'ingahe, muri za 98. Ari umugabo umwe yankubise, nari nko ncuruza amagi. Hanyuma umugabo araho akaguma nyirukana ngo mva aho hantu. Yari umuntu yanga amubituru no guguma mu mutwe. Hanyuma bajya kumufunga, opeje aramamagara ajya bako nari umwana. Ibyo navuga naho nabesha baca bavuga ati kunuku niko nari umwana. Nicyo kuja imbere y'urubanza, ariko nubwo noje imbere y'urubanza ndi kumwe n'Imana. Imana yo nivyo kuvuga. Sindi ko mvuga izo manza cyane zo mu masentare, ndavuga imanza mufise mu buzima bwanyu, ndavuga ibintu mufise mu ngo zanyu mubona mudafitiye inyishu, mubona mudafitiye igisubizo. Aya masengesho y'umuzuko, Imana iragucira urwo rubanza. Imana iragucira urwo rubanza. Ngo Imana inciriye urubanza, ngo umwana mwita Dani. Turabe Dani ubusobanuro bwiwe. Isoro guca urubanza nyi, uragucira urubanza rwiza. Haleluya. Arabagiye kukurega, kugutangira ibirego bitari byiza. Imana ni gucira urubanza muri iki gitondo. Muri iyi minsi Imana igucira urubanza rwiza. Niba unafise n'urubanza ruri imbere ya sentare, ndasenga Imana biguye kurutsinda mu izina rya Yesu. Haleluya. Papa, urubanza umaze iminsi uri kuraburana, Imana iraguhaye kurutsinda mu izina rya Yesu. Niko Imana ivuze muri iki gitondo. Urubanza umaze iminsi uri kuraburana, Imana iraguhaye kurutsinda. Imana iraguhaye intsinzi. Mfashe tuzamura Imana icubahiro, muhaye intsinzi.
Imana wazindutse imbere, Imana wazindutse imbere. Umva kandi muri urwo rubanza rwawe harimo kurenganywa, harimo kurenganywa, ariko Imana igutsindiye urwo rubanza mu izina rya Yesu. Imana imutsindiye urwo rubanza. Hari abantu bakurenganije, hari abantu bitwaje icyo bari, bitwaza ibitugu, bitwaza ibi na biriya, barakurenganya, ariko Imana ije kukurenganura. Imana ije kukurenganura. Haleluya. Ije kukurenganura. Hari icyo ije gukora kugira ngo igucire urubanza rwiza. Hari umuntu yakurenganije agutwara utwawe, agutwara amafaranga, aravuga ngo nayo nzomuha kandi ntazonyitwarira, nananyitwarira nzomugirira nabi. Ariko mbona kubwire Imana data niyice kukurenganura muri ino minsi y'umuzuko. Yicarire mu bwiza bw'Imana. Amen. Imana iguciriye urwo rubanza. N'uwundi wese afise urubanza yarenganijwe, barakurengereye, bagutwara itongo ryawe, bagutwara umugisha, barakunyaga, ibyawe barabicana. Imana iravuze ngo iraguciriye urubanza. Haleluya. Iraguciriye urubanza. Imana izi guca urubanza neza. Imana izi guca urubanza neza. Ije twumvise ingene Imana yaciriye urubanza Abisirayeli, Abayuda bari Ishushani, ku mugwi Shushani. Byari byarangiye, babatsindishije urubanza ko gupfa, babandikiye inzandiko zo kubicisha. Ngo ariko uyu munsi Imana ihindura ibintu. Imana igira gute? Ihindura ibintu. Imana ihindura ibintu. Imana ihindura byose. Basubizwa ibyo batari kuronka. Bafata ubutunzi bwose bwa Hamani, barabubaha, barabubegurira. Amen. Barabubegurira. Turabonye abantu Imana yaciriye urubanza rwiza. Daniel yari yatsindishijwe, byarangiye, byaheze, bamutaye muri prison y'urupfu, prison y'urupfu. Nabwiye ukuntu Imana yaje mu ijoro ngo yongorere intambwe, irazibwira ati mwe ejo mu gitondo nzobarungikira umugeni, nzobarungikira umushitsi, umwami wanyu azoza hano. Ngo zimubonye uzibonana umwami wazo yari mu rugendo rwa kure. Haleluya. Siravuga ati none ko Imana dukore surprise ikatubwira ko haza tutiteguye, dutegura harara, dutegura ibyicaro, turabigenza gute? Zimwe zizana iciyumviro ati umwami akunda icubahiro, tumushire hejuru, twe turyame hasi, natwe ajyame kuri twebwe. Zitira zimuheka, zihinduka igitanda, arasinzira. Haleluya. Erega bari abantu bazi ko kabaye wapfuye, kumbe waraye usinziriye, waraye. Haleluya. Ejo Imana yarazuye abantu. Oya mwe nimwamenye ibyabaye. Hari umuntu yari yapfuye ngaha. Mwarabonye ibyabaye ngaha. Ejo hari umuntu yari yapfuye, tuko turasenga n'urufuro ruraza. Ejo tutashe ndamucanye, ndamugirije muri bire, yambwiye ati burya nari nagiye. Ati nari narose mwijoro, mbona banshize mu isanduku, mbona bashize bapfukishije igitambara kirabo, baranjanye kumpa. Uyu muntu ni yari yarangiye. Imana yari yagiye, Abdu yari yagiye pi. Ariko Imana yaramugaruye. Siwe wenyine, ni benshi mwagendera mu mva, mwagendera mu masandugu, mwagenda muhambye, ariko ejo mwarazutse mu izina rya Yesu. Sinabwiye ndi indoto murota, nibwo buzima bwanyu mubayemo. Wowe ukagenda wibaza ngo uri muzima, kumbe uko marehemu muramuzi, umwisi, uri umupfu, yarapfuye, warapfuye kera. Uyu munsi sinifuza ko dukora deliverance, tuzoyikorera ejo.
imihogo ibanza imere neza, tuzoyikora ejo, tubasiga amavuta ejo ku birenge, muze muraba akazoba yagwe ejo. Niwibaza ngo urakomeye, uzoraba. Haleluya. Ejo no tuzokora deliverance yo kubasiga amavuta ku birenge. Imana niyo bohora amaboko, ngibohora isura, yibagira ibirenge, kuko ibirenge nivyo bigenda kuzana umugisha. Haleluya. None nawe bohoka amaboko azokwakira ibyo utagiye kurondera. Erega iyo tubabwira ngo Imana yabahaye umugisha, Imana iba yugurinze hama nawe ugahaguruka ukagenda. Iyo ugiye ibintu bikagenda neza. Turagomba ngo tuze duhumanure ibirenge kugira ngo noneho mutangure mwinjire mu byo mwakora bitagenda neza, bitangure bigende neza. N'abatari bafite icyumviro cyo gukora bahaguruke bagende. Imana yabwiye Abisirayeli ngo amuzokandagiza ibirenge hose nzoba ndahabagabiye. None aho wakandagije ibirenge Imana yaraguhaye, warahegukiye. Hari umugabo umwe, hari umupasiteri umwe yigeze kutubwira, aravuga ati jewe ninjiye mu nzu nkaza kuyipanga nzoyivamwo ariko ndabishaka, sinshobora kuyivamwo nabikeneye. Pasiteri Willy muramuzi, tuvuga ati je ninjira mu nzu ya kuyipanga, yaragipanze kera je simvamwo Imana atarimbwiye ngo hapfa, kuko yambwiye ngo aho nzokandagiza ikirenge hazoba ari iwanje. Ibyo kuza kuhansohora ngo sohoka nabishatse, sisohoka. Nawe kubera iki atakintu maramo kabiri, kubera atakintu ucuruza ngo kirame, icyo ukoze cyose kiranga. Hari ikibazo mu birenge, Imana itegerezwa guhumanura ibirenge. Niyo humanura umutima ngo dukize tubohore, ibohora amaboko, ariko yibagira ibirenge bidakize. Ikibazo iyo deliverance tuzoyikora ku munsi w'ejo. Haleluya. Wakire amahigwe, wakira amahigwe gucirwa urubanza rwiza n'Imana, wakira urubanza. Haleluya. Nuriya muntu yari yaraguheranye haheze igihe kinini, wumva kubwiye ati yewe uko wapi, twa tuntu twawe ngwino utore, twa dufaranga twawe ngwino utore. Narizi ngo hari umuntu abyumvise. Imana yaragutwaye, akira, subizwa. Imana igusubiza. Imana ibagirire neza cyane. Tugomba dusenga isengesho iducira urubanza. Wacira ubwo gupfa, abantu baragenda barakorana, aravuga ati okay turamucira urubanza rwo gupfa. Narabwiye umuntu nasengeye hari cyangwa gatanu, hanza arambwira ngo narindi ko ndasenga, umva ariko arasenga mu nzu, afata amavuta, afata n'amazi, yari afite ibitero byinshi cyane, afata ayo mazi n'ayo mavuta ayamijagira mu cyumba. Yumva umwana, uwo mwana aryamye akumva abantu bariko baramuhamagara, yumva amajwi ariko aramuhamagara ku idirisha, yabyuka abo bantu ntababona, kumva amajwi y'abantu, kumva amajwi y'ibintu. Bafata umwanya wo gusenga, afite aya mavuta bayamijagira muri ico cyumba. Bagize gutya, plafo imeze nk'uko imeze neza, babona ikintu gikorotse gifunze, na ahantu plafo yatobotse. Ujya uzi ko ushobora mu nzu yawe ukarana n'umuntu ariko n'umubona, ari ngaho akarara gukindira ko ari ngaho mu nzu, akaza kigira imbeba, akaza kigira wa nugere umenya ko ari ngaho. Nipfuza ko aya masengero yoza akinji mugabo yagera mu nzu, imbaraga zikamushirana zimushirane zose, umufate ivi ateka. Ariko basenga bazabona ikintu gikoroze, pa rondera ahantu kiziranye muri plafo, barahabura ikintu gifunze.
batekeye. Ibyo byo byari biki ibintu bisanzwe. Basangamo gwete urupapuro rwanditse ko gahunda yose ibyo bagomba gukorera uyu muryango. Baravuga ngo itariki naka aho ari rero ari lo 16 ngo rero 18 z'uku kwezi ngo nakazuba yapfuye, tuzoba twamuhambye, tuzoheza kumuhamba mwijoro. Bavuye kumuhamba duce tugenda tumuzure tuje kumukoresha Zambia. Wowe uri kurarondera ushuguri kurondera ubuzima bwawe. Hari abandi bakorera kujana i Kongo, baronda kuja kukujana mu mirima baje kugukoresha. Banditse kitarike n'ukwezi ibyo babikoze 2014 2024. Ubu turi 2025 mu kwa kabiri kwa 2024. Uzi ko hari ibintu byinshi byakoretse ku buzima bwawe utazi. Inama zakoretse, abantu barakoranye inama yaheze imyaka utamenye, ariko mwe amasengesho y'umuzuko uzozimenya. Izo nama zose uzozimenya mu izina rya Yesu. Tariko turasenga. Bafata ugo rupapuro bacapa kimva, ibintu byose baraheza, bavuga ibyo bakoze naho babikoreye byose. Ikintu cyo nashaka kuvuga si ibyo bintu byabaye. Cyo nashaka kuvuga ni giki. Tumaze gusenga, ejo naramubajije, arambwira ati ni gitangaza ibintu byabaye. Kuko naramubwiye ati genda nawe ufate urundi rwandiko, nawe wandike uvuguruze ibyo bakoze. Kuko niko namusengera, Imana yacimbwira baribo ababikoze ni naka na naka na naka. Imana impa amazina yabo. Ndakeneye ko muri iyi minsi Imana yohishura ibintu bigaragara. Imana iranyereka ku murongo abantu babikoze. Imana yacu ni Imana yishura. Dutangura gusenga, dufata yandika urwandiko nawe rushasha, nawe urifuka ko wandika urundi rwandiko rushasha ruvuguruza urwandiko rwa mbere, ruvuguruza urwandiko bakwandika.